ashafasha dukure nyarenga ngibyo ririko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana bikugurana ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. INKA imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'Ubushikiranganje bw'Uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Abarundi barayamaze bo bavuze bati imbuto itewe n'iyimera. Ntushobora kuronka umwimbu ushimishije utateye imbuto nziza. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ihangiro rya leta mvyeyi kandi inkozi yuko umuntu wo murundi wese utegerezwa kuronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga, ikigo Izabu giheruka guhindurirwa ibikorwa kugira ngo kibe ihinguriro ry'imbuto zirobanuye. Kubw'ivyo ikigo Izabu cace gifata umwanzuro wo gukorana n'ishiramwe Setraco, iryo naryo rikaba ryafashe umugambi wo guhingura imbuto z'ibigori z'ibivyarwa, ivyo bita maïs hybride mu kinyamazuru. Bakaba bafise intumbero ikomeye, iyo nayo si yindi ni yuko mu Burundi haboneka imbuto z'ibigori zirobanuye ku rugero rushimishije, ku buryo amahera y'agaciro yahora aja hanze kugura izo mbuto z'ibigori zirobanuye agafasha mu irangurwa y'iyindi migambi yoteza imbere igihugu. Hariho intumbero nshasha ya leta yo gutunganya ukundi gusha iki gisata c'imbuto, kuko nk'uko bisanzwe bivugwa mu Kirundi yuko imbuto itewe ari imera, biramaze kugaragara neza yuko udashobora kwimbura no kugwiza umwimbu ata mbuto zirobanuye ufise. Nico gituma rero ikigo Izabu giheruka guhindurirwa ibikorwa, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yipfuza yuko kiba ihinguriro ry'imbuto zirobanuye. Uwo mugambi rero muri Izabu twaramaze kuwumva, twaciye tubona yuko ari vyiza yuko dutangura gukorana n'abigenga kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ryo kugwiza imbuto zikwiye. Rero ko ibi vyo kugwiza imbuto zo ku rugero rwa mbere biharirwa Izabu gusa ni ibintu vyumvikana, kuko Izabu ni ikigo c'ubushakashatsi. Izi mbuto kugira ziboneke hari ibikorwa vyinshi bibanza gukorwa, zigaca mu laboratoire kandi bigakorwa n'abahinga baba baravyigiye. Tuvuze rero nko kuri kino giterwa c'ibigori mubona, murabona yuko turiko turagerageza kugira ubushakashatsi no kugwiza izi mbuto bita maïs hybride, kugira ngo twishure akamo twatewe n'umukuru w'igihugu cacu yuko ibintu vyo gusohora amahera y'agaciro tugiye kugura ibi na biriya dutegerezwa kubigabanya. Aha rero ikigo Izabu gifatikanije na Setraco bariko barakora ibikorwa bihambaye cyane. Mu kigo ca Izabu ubushakashatsi buramaze kwerekana yuko izi mbuto za hybride zishobora kubaho mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma zikagwirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi tutarinze kuzerinze, ndetse n'aya mafaranga y'agaciro igihugu gisanzwe gikeneye mu bindi tukayakingira. None Setraco niki yatanguye ryari, ubuhoho igeze hehe? Setraco ni ishirahamwe giyemeje kugwiza imbuto cyane cyane ku bigori byitwa maïs hybride. Twatanguye mu mwaka wa 2012 dukora ubushakashatsi dufashije n'abahinga, cyane cyane abahinga bo muri Izabu. Tugenda buke buke, ariko imbuto mu by'ukuri twatangiye kuzironka mu mwaka uheze
twashoboye kwimbura itoni 65 za mayisi hybride. Umushakashatsi wo mu kigo Izabu aratubwira uko Setraco ririko rirakorana n'ikigo Izabu mu ntumbero yo guhingura neza izo mbuto z'ibigori zirobanuye. Iyi ni yindi approach turiko turagerageza mu bushakashatsi kugira turabe yuko dushobora no kugwiza imbuto za mayisi hybride mu bene gihugu. Abafite amatongo manini bashobora kuronka ingene bagwiza izo mbuto. Twarafasha abene gihugu barimira ngaha bafite amatongo manini, hanyuma rero turabaha imbuto kugira bashobore guproduza les semences de maïs hybride. Abene gihugu bararima ibigori byose bashatse. Mugabo twarabasansibirije turababwira yuko bateza kurima izi mbuto tubahaye, hanyuma tukazoheza tukabagurira umwimbu hageze kusarura. Rero hari ababikunze n'abatabikunze. Abatabikunze twarabaha imbuto bagaca barimo ko bashaka. Mugabo ababikunze twarabaha imbuto tukababwira n'ingene barimo kuko ngaha hari abagoronome bajeje kubakurikirana. Nka rero mubitegereje aha anye n'umuntu yavyemeye kurima nkuko tubimusaba. Mugabo uravye ngaha inyuma uwo muntu imirima yiwe yakoresheje imbuto twamuhaye kugira ntazoshobore gukontamina izi zacu. Mugabo kubera yarimye uko ashaka agatera mu bindi bitegwa asosi, urabona nta na kimwe kiriko. Bahora barima bakimbura bakagurisha ikiro 500. Mugabo twebwe bazobagurira ku mahera menshi baravye nk'igihumbi n'atanu. Abene igihugu barabishima cyane. Twosaba n'abandi muri iki kiyaya c'imbo kuko niho hari ibigori cyane bo kurikiza uwo mugambi kugira bagwize imbuto mbere zizoshobora kuja no mu gihugu cose, kuko imbuto zigwijwe ngaha zirashobora guterwa mu mugamba, zirashobora guterwa hariya hakirurutse cyane n'ahakirurutse bukebuke. Ngaha anye mu kiyaya c'imbo gushika mu Cibitoke hari abantu barimo ibigori byinshi cyane. Rero tuzogerageza tuje turasansibiriza kugira barimo imbuto dushobore kuronka imbuto zikenewe mu gihugu. Narya ubushikiranganje buvuga yuko hakenewe imbuto zirenga itoni 2,000 hafi n'500. Umukuru wa Setraco arashima uko leta y'u Burundi iriko irafasha iryo shira hamwe biciye mu kigo Izabu. Tugenda twagura imirima uko umwaka utashe. Uyu mwaka twarimye mu mihingo itandukanye y'igihugu ku magitari 192. Intambwe tugeze ko mu by'ukuri turayishimira. Muri rusangi turemeza yuko mu byo twateguye ko no mwaka dushobora kwimbura itoni 300. Turabona yuko ihangiro dushobora kurishikana atagiciyemo. Leta duciye muri Izabu iragerageza kudufasha kuko bisaba ko twaturi kumwe n'abashakashatsi bo muri Izabu kugira ngo dukore ibintu by'akamaro. Umuhinga mu gukora imbuto z'ibigori wo mu kigo Izabu araducira ku mayange uko babikora kugira ngo izo mbuto z'ibigori nziza zitwa mayisi hybride ziboneke. Ubu mugambi ukogwa n'abagwiza mbuto. Ku rugero bikogwa n'abagwiza mbuto. Abo bagwiza mbuto rero twe tubita ko abagwiza tunga. Baba bafise amatongo abikwije. Aho biza kugoranira nigihe hageze gutera izi mbuto zosoroma ngaha. Kuko nizoca duhereza abene gihugu hose. Abo rero ntidukenera kubabwira ngo muratera ngo mutandukanije ngo metero 400 canke kibaratera mu bindi ntangorane. Mugabo gukora imbuto twe tuvuga ko ari no kugwiza imbuto ga ku bigori tuvuga kugwiza imbuto tuvuga kuzikora. Ivyo amajambo biratandukanye. No kuzikora apana kuzigwiza. Kugwiza no kuvuga icyo uteye nico wimbura atabundi buhinga washizemo. Mugabo gukora hajamwe ubuhinga bwishi bumwe muri ubwo no bumubona bwo guca isage ku mirongo ngore, hanyuma tukareka murongo ngabo akaba ari uza kubangura ico kigori cyane kugira ngo iki kigori ngore gishobore kubangurirwa gusa nico dushaka. Turakoresha na ubundi buhinga bwuko hamwe gitanguye kuzana gitanguye guheka kitarazana ishatsi, no kuvuga kikimeze nkuko kitarasokorora ishatsi duca tugikingira twagipfuka ku buryo bwuko kirindira imbuto ngabo tuza twaramaze kumenya aho zizoza zizananye zibe zishobora nazo kubangurira. Tuba twarapfutse rero
hama hageze ko tubangurira tuzizana kuri wa musi ukurikira niho cha tuzana tugapfundura tugakora agasashe hama tugakunkumurira tugaca dupfuka kandi tubishize ko rero inyuma novuga yindwi zibiri zitatu ibangurirwa riba ryaraheze ariko kugira ngo tumenye neza ko tacapfuye tugumiza ko kugeza byimbugwe nk'iki kigori kimeze gutya nta ibangurirwa ryaraheze aha nta rindi rishobora kubandanya ishatsi ritanguye kuma gutya ibangurirwa riba ryaraheze mugabo twebwe kugira twikingire tugumiza dupfutse kugeza twimbure murabona rero uwo murongo n'uwo murongo uyu hamwe n'uyu yose kuva ngaha gushika hariya eka mbere no ngaha yose iraciye amasagesage nimwe twavuga imirongo ngore iyi mirongo itatu iheze murabona ko haca hazamwo umurongo uriko amasagesage hose kuva ngaha gushika hariya umurongo uriko amasagesage niyo rero murongo uzotanga imbuto ngabo izo mbuto rero zica zikwiragira hose zikagenda rero zibangurira bya bigori biri ngaha iruhande iyi mirongo mubone iri ngaha aha niho haza ko imbuto ngabo aha nuko byahejeje kubangurira no kuvuga imbuto ngabo zaraheze kubera nkubu ngize gutya nta gafuka gikoroka no kuvuga ibangurira ryaraheze izi rero zica zishwiragira aha hose muri umurima so kuvuga ngo izi ngo zibangurira aha gusa oya zibangurira hose no kuvuga hageze mu gihe cibangurira aha hejuru aha haba hari umuriyaridi w'imbuto ngabo ziriko zirayera aha hose zibangurira hose hageze ku bigori twagwa n'umuyaga umuyaga niwo uzishwiragiza ukazijana aho hose hashoboka nico gituma bavuga ko ari ku metero 400 dufataho ku metero 400 umuyaga ushobora kuhashikana zigikomeye. Umukuru wa Setraco arasaba abarimyi ko bokwijukira kurima izo mbuto z'ibigori zikorwa n'ishirahamwe Setraco ifadikanije n'ikigo Izabu ati ni imbuto nziza zimbuka cane. Abene igihugu tubasaba kwijukira umugambi kuko n'umugambi banabizi ni imbuto zimbuka cane, ni imbuto uno mu bihe tugezemwo udateye imbuto irobanuye, udateye imbuto igezweho wimbura ibintu bike cane. Tubasaba rero guhurumbira umugambi kugira ngo turonke imbuto zikwiye. Murabona ko imbuto zirimwa hano zose ziva hanze zigatwara amahera y'agaciro menshi, ariko tubikorenga tukavyimburira ngaha bizotuma abene igihugu bose bashikirwa na za mbuto kandi ku giciro giciriritse kandi cyo mu mahera yo ngahe wacu. Abarimyi bakorana n'ishirahamwe Setraco barashingira intahe izo mbuto z'ibigori zikorwa na Setraco. Izi mbuto ni imbuto mu isanzwe mu Burundi, ikintu cyitwa imbuto cyose kiba cyagira ubushakashatsi muri Izabu. No kuvuga yuko Izabu turakorana na Izabu, hariho na societe yitwa Setraco ikorana na Izabu. Niyo cyo duhiza imbuto mubona, si imbuto nka zirya z'ibigori zisanzwe mubona. Murabona yuko izi mbuto turatera icyo bita ibigabo nivyo bita ibigore. Nuvuga tugeze ngaha murabona ko ngaha twagiye dukuramo emisage aha babyita kubangurira mu Kirundi. Nuko turabangurira ku buryo umwimbu uzuva kwiza imbuto uzora umwimbu wimbuka cyane gusumbya tumenyereye ibigori bisanzwe ngaha mu Burundi. Kivuga yuko uwo mugambi ni watera imbere bizodufasha kugira ngo ziga hybride zaziva mu hanze y'igihugu ajya amadolari dukura mu gihugu cyahanze kuguriza hybride ni inyungu ku gihugu n'abene gihugu. Umwaka wizekaye tuzikorerako mu mwaka uheze twarose toni zirenga 50 ariko ubu twiteze kwimbura toni zirenga 450 cyangwa 500. Nuvuga nk'umwaka uza tuzoduza gose ku buryo mu gihugu cy'Urundi bwose kironka imbuto zavuye ahi wacu muri Setraco na Izabu ku buryo twege abagwiza mbuto dushaka kuzigwiza ku buryo igihugu cyose kironka imbuto zirobanuye. Bwa mbere twaraturima ibigori bimwe twamye turima mugabo mu nyuma duca turaronka abagoronome. Leta y'u Burundi iraturonsa abagoronome baratwigisha kurima kijambere. Ico regiko turagikora mu nyuma rero duca twongera duhura n'abafise ishirahamwe Setraco natwe tukaba turi mu mugwi w'abagwiza mbuto mu ntara ya Makamba. Baradutoranije nk'abagwiza mbuto rero turabagwiza mbuto. Muri ubwo buryo rero
abo muri Setraco tumaze guhura tuja dusanga hari ikindi kintu bazi baratubwira ikijanye n'ibigori bisanzwe birimwa mu bundi buryo ugasanga umurongo umwe bakawitwa tango na mamare mu rurimi rw'igifaransa ariko mu rundi rurimi naho bakabyita ibigabo ugaca ugira 30 iyo 30 nayo bakabyita ngo ni bigore mu kindi kirimi naho bagaca bavuga ngo na mafamere rero ivyo baritwereka abagoronome barabidufashamwo urya n'umugoronome wa Setraco hanyuma uyu wundi n'umugoronome dusanga dukorana rero ishiramwe Setraco ryarazanye imbuto hanyuma baratwereka ngene tuzitera baraduha n'abahinga bo kutwigisha ingene bazitera iyo turiko turahingura izo mbuto barazigura bakazituzanira mugabo natwe tuzi ko tuzoziriha turarima bakaduha abahinga tukimbura tugashiramo uburyo bwose hanyuma ishiramwe Setraco bikadufasha kudandaza izo mbuto hanyuma rero tuzidandaje barafise igiciro twebwe dusha turiha cizo mbuto hanyuma n'amafaranga n'udufaranga twiwacu tweza tukaboneka Setraco turayishimira cyane kubera yaratuzaniye imbuto na cyane yuko izo mbuto niyo twazitanze twasanze ari imbuto zimbuka cyane abene gihugu bashima ko bazimbuye gose izi mbuto za Setraco zirimbuka cyane imbuto zo muri Setraco ni imbuto twebwe tuhejeje kuzibangura tuziteye ari imbuto z'amasertifiye zimbuka cyane ibigori vyiza vy'amahybride bimeze neza afise intete nziza nico ciza c'amahybride kandi arimbuka gose tugereranije vy'ukuri hariho ubudasa butandukanye cyane kuko amahybride arimbuka cyane gusumba ibitwahora turima turiko turazitonora urabona nk'umurava w'ikigori cavyo ni ikigori ciza kandi wanashaka aho wagiteye hoho kiraba ciza cyane kurusha zino mbuto abene gihugu bo mu burere Setraco ikoreramwo baraharonkeye akarusho kuko baronse akazi bakanaharonkera n'ubumenyi aha twarakora turabakozi 105 urumva umwana gihugu atangwe kuharonkera akarusho ko kuronka akazi k'uburazi ko kagoye aho nagiriwe iryo bako ryo kuronka akazi muri Setraco murazi ko akazi kubukana goye nabize karabagoye mugabo twebwe turabarimye turahatoreye akoye kubera Setraco inyungu ndiho ndabona iranzo habanjana n'iwacu mu Cibitoke ni inyungu yo kugwiza umwimbu naharonkeye akarusho ku mafaranga menshi twahakore naciye ndonka n'ukuntu nubaka n'inzu yari yarananiye ncambona rero n'akarusho ko kuzobirima cyane kuko mbona byo imbuka gusumba ibyo twari dusanzwe turima bene gihugu ubuhinga ndamaze kubimenyesha abanyacibitoki ahubwo bariko bavuga yuko bari bakwiye kuronka ukuntu nabo boshikirwa hanyuma mbere banabinyemereye hoho murazi ko hanagutse twogenda tukarima cyane gose ibigori dusanzwe twimbura n'ibigori byinshi ibyo dusanzwe turimo ndabona ko hogira akarusho ku byo twara twimbura ahamagarira n'abandi bifise babishoboye ko boshira uburyo muri uyu mugambi mwiza wo kugwiza imbuto abafise imitahe nuko bogira ingufu bakagwiza imbuto kugira ngo abanyagihugu bose bakwigwe n'izi mbuto za hybride umuyobozi mukuru w'ikigo Isabu arashima uko ikigo Isabu kiyo kirakorana n'ishiramwe Setraco aha rero tugeze uno munsi izi mbuto zahinguriwe mu kigo Isabu gifatikanije na Setraco ziriko zirageragezwa igwizwa mu mirima yaba iya Isabu canke iyo abikorera utwabo intumbero ni yuko dutera intambwe yaho tuzoshika aho twemeza neza duti ikigori imbuto ya hybride mu Burundi turashobora kuyironkera tutarinze kuzera inze muri kazoza twifuza yuko mu gihugu cacu cy'u Burundi atakiro kimwe kizoza kivuye hanze atarisho twe twihinguriye ngaha iwacu murumva ko ishiramwe Setraco ataco ritariko rirakora mu ntumbero yo kugwiza imbuto zirobanuye z'ibigori
leta nayo ikaba iriko irarifata mu mugongo biciye mu kigo Izabu. Tumaze kumva intumbero y'igihugu yahaye Izabu muri iyi myaka ibiri, twaragize ingufu nyinshi cyane, aho ndetse mu mwaka uheze w'2020 hashoboye kuboneka itoni 60. Muri uyu mwaka naho dufashije n'abajyaye bagwiza mbuto bigenga bafise amatongo manininya ashobora gushika ku matoni 250, kandi izi mbuto rero baba aba bakorera bushake turiko turafashanya muri ibi vy'aya mageragezwa, murabona yuko bemeza neza yuko ari imbuto zimbuka cyane ndetse gusumbana zijyaye ziva hanze, kandi ni ibintu byumvikana cyane umuntu abishyize mu buhinga, kuko iziye z'iwacu ziba zacishijwe kuri aya matongo nyene no kuri kino kirere cy'u Burundi ikiringo c'umwaka hafi 2, ni ukuvuga yuko zozo ziba zamaze kumenyera kimwe twita adaptation. Mu mwaka uza twiteze yuko dushobora kuzoca dushikana ku matoni ashika nk'750, mbere hoho tukaba muri iyi convention shasha twagiraniye na Setraco twipfuze yuko twoca tunatangaza yuko imbuto za mais hybride kitakiri kibazo muri kino gihugu cacu, tuzowe dushitse kuri ryahangiro ryuko ya mafaranga y'agaciro yahora aja kugura zino mbuto azoheza agacaguma muri kino gihugu. Nk'aya matoni 250 aza yabonetse, murabona yuko abene igihugu batobura kuyakoresha, ndetse na ya mashirahamwe amwe yitwa ama ONG asanzwe afasha amakoperative canke ama association ntibogira ubwoba canke amakenga yo gutora izi mbuto bakaziha amakoperative canke ama association basanzwe bafasha, eka ndetse n'abarimyi barima ku gatwe kabo ntibogira ubwoba bwo kuyatera, kuko abaziteye ko mu mwaka uheze mwumvise yuko bazishingira intahe, kandi noneho n'ibiharuro dufise bimwe twita statistique n'amanalize twakoze n'abahinga ngaha muri Izabu bafatanije n'abahinga bo muri Setraco, arerekana neza yuko imbuto atakibazo zifise, kandi noneho na ONSS nayo nyine turakorana. Murabona yuko izi mbuto zaramaze kuba umoroge, kandi n'izi mbuto aya matoni 250 ndiko ndavuga aho twaziteguriye hose ONSS iriko irakora, iri ku kivi kugira ngo baturabire neza yuko ari imbuto zikwije ibisabwa n'amategeko. Ibikorwa rero birabandanya kugira ngo iri hangiro twihaye tubona yuko kuva mu mwaka w'2023 w'uburimyi twipfuza yuko bijya byo kugura izi mbuto za mais hybride hanze n'imiburiburi yuko naho byo bikiriho byo bimaze kugabanuka ku rugero rw'ibice 3 kuri 4. Nankeka ko ejo haza mu Burundi hazoba hari imbuto z'ibigori zikwiye ndetse zishobora no gushogwa hanze, gutyo wa munwa wose ushishikare kuronka icyo ufungura na wa mufuko wose ushishikare kuronka amafaranga. Ashafasha gutuwenya rero n'ibyo ribikora irareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana nsanga umurimo ndamuganga kura inyonko ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.